ndabaramukije ubu ni Madame Joa Imuhira Media, ndaramukije abarundi bose bari mu mpera zine z'isi, ndaramukije abantu bose mwumva ururimi rw'ikirundi. Nkuko nama ndabivuga, Imuhira Media ijeje kuvuga ibikorwa by'aba diaspora, uburyo babayeho, ibikorwa by'iterambere n'ingene bitaba iterambere ry'igihugu c'amavukiro. Nuko no munsi ndafise abatumire, reka ndabahe bidondore babibwire mubamenye abaribo. Reka dusabe, turafise umwe asanzwe aserukiye Imuhira Media i Burundi, i Bujumbura, ni presente hama aza aratubwira uwuramukiwe kwipresenta. Jesus, my friend, I love you. You saved my life. I am free. You give your life for my sake. You give your life. I may live. Thank you, Lord, for your love. You saved my life. I will live to praise your name. Jesus, you're my best friend. Thank you, Lord, for your love. You saved my life. I will live to. Okay, murakoze cyane. Ndabaramukije abakunze ba Imuhira Media, ijwi mwumva mbone Nzobatimana Pascal mu gihugu c'u Burundi, abasanzwe serukira Imuhira Media nga mu gihugu cacu. Abatumire no musi turafise dushaka kuvuga, twipfuje yuko ikiganiro c'uno musi twovuga kuri ku muziki ndundi, ari naho twarose mutumire asanzwe ari muri uwo murimo mu ndirimbo mpimbazamana, asanzwe arangurira imirimo yiwe mu gihugu ca Kenya. Birashika bamwe mu bakunzi ba Imuhira Media bari bamaze kumva ibikorwa vyiwe, abataramumva nabo nakaryo keza ko guca bamumenya, hanyuma babandanye banamushigikira. Arashobora kwidondora kugira abakunzi ba Imuhira Media bamwumve. Ego, reka tumuhe umwanya yivuge, atwibwire, hama abwire abantu bose bariko baramukurikirana. Murakoze cyane Imuhira Media, murakoze cyane kungarukana Imuhira. Nitwa Eric Nsabumuremyi, ariko ukuntu zanje ku ma social media page zanje zose ziba zanditse ko Nsabu. Nabikoze kubera cyane muri Kenya usanga amazina yabo ari magufi, batangara igituma aya mazina yanje, izina ryanje ari rirerire, ariko nico gituma nacengera Nsabu, ariko izina ryanje ry'ukuri ni Nsabumuremyi, Eric Nsabumuremyi. Mba mu gihugu ca Kenya, ndirimba gospel, kandi nkongera nkanazikora, nkongera mu producteur, mfise uruganda mu gwita gutu ikinyarwanda mbona ncara ni production, maison de production, mfise production y'umuziki, Banga Music Production. Nico ndarumva ndazikora, ndazirimba nkongera nkanazikora. Urazikora, akaba ari we ushobora kuntuze uri ariko sinkora kwanje gusa. Imana yacu yatunze vyose, itunga ryo kwisi nigayo ryose, nta kintu conga kitari cayo, nawo uhanura ubutunzi bw'Imana.
ajenga kwisi rwose ariko yarasubiye mw'ijuru nanje azohava njana ku mizu nziza n'umwana w'umwami n'umwana wiwe twebwe twe na Kristo turabana biwe n'umwana w'umwami n'umwana wiwe twebwe twe na Kristo turabana biwe. nawe nyene turuduma akanya banze yidondore. Ego murakoze je ku mazina benshi banze kuri Fulgence Mika nkaba nsanzwe ndi mu blogger ndandika inkuru nkazikora ku ma social media ndi mu content creator ibintu nk'ivyo nkaba kandi ndi n'umumenyeshamakuru yimenyereza ku nsamirizi PJ Classic FM samiranira kuri 97.3 hano mu kiyaya Shimbo cyose n'intara zimwe za ruguru ariko si igihugu cyose ariko irashika kure hashoboka kabisa mu Burundi bwose. So ku ruhande rwanje ivyo nkora ndi mu journaliste nkaba umu promotere ku bintu by'aba artiste ibintu nk'ivyo. Ashize amanga kandi adashize isoni ndetse yirukuye imbere y'isenze ry'abantu ararangurura n'ijwi rirenga agira ati Jerry Dilagahera Miss Universe Burundi. ati Jelly Dilagahera Miss Universe Burundi abaraho bakoma amashi akamwemwe ari kose ntiyariwe wenyene hari n'abandi bigeme kuva mu bihugu bitandukanye bigize uyu mugabane dutuyemwo abakobwa 31 bari muri iri higanwa bakaba hari kuri finale aho ubona ko harimo ibihugu byinshi bikomakomeye turahera ku Burundi tugende ku Buhindi tugende kuri Peru tugende kuri za Botswana za Kenya za Malawi tuje muri za Zimbabwe za Peru n'ibindi bihugu bitandukanye za Philippines n'ibindi za Cuba byinshi Ethiopia n'ahandi barabakobwa beza aho ubona ko byari birori bidasanzwe. Amen 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 hama tugutumye uduramukizi witwa Isaac TV turamukize Claude Saga Claude bajya bose turazinanye turamaze gukorana ibiganiro bose yaba Isaac twarakoranye ibiganiro yaba Claude twarakoranye ibiganiro ego hari n'undi umenga bakorana na Claude muri studio nawe nyene umunda mukiriza ati uyu ni wa undi madame jo mwigera kuganira umunsi umwe ku bintu byerekeye vya culture. Okay we tuzoba turamukiza nuko rero reka tugende rero kuri producer umunyamuziki reka tutangure tukwibarize ibibazo bimwe ibintu vyerekeye muziki musanzwe muririmba ntuzenya uwuhe mbega no bivuga gute sinzi ko navuga ko ari type y'imiziki uwuhe mu type y'umuziki muririmba umudiho nyene umudiho oya umudiho no umudiho ubuvuga nka reggae blues cyangwa ego ya umva ngo gospel na gospel ça fait partie umudiho ni secteur arabidusigurira no arabidusigurira no abizi ibintu by'umuziki ego urumva umuziki ikintu nshaka gusobanukirwa kwanza ikibazo mbajije ko ntagisobanukiwe mpava nishura ibitari vyo ushatse kuvuga message cyangwa ushatse kuvuga mbajije message iyo ndakwabwiye ngo type ntuzenya sinagombye kuvuga umudiho nagombye type muziki mvuga hari abantu baririmba imiziki isanzwe yabisi n'abandi baririmbira Imana ese uri umuririmbira Imana cyangwa je sais pas jewe muri ndirimbo mpimbaza Imana Pascal niwe numvise azi kubivuga neza ndirimbo mpimbaza Imana ariko ngarutse ngaho je ndirimba gospel no kuvuga ubutumwa bwiza kuvuga ubutumwa bwiza rero uravye nko mu ndirimbo narimbye hari indirimbo narimbye ivuga ngo kubita agatima mpembero tuvi buzimu tuji buntu yego kuri iyo gospel kuko ubwo n'ubutumwa bwiza bunywanisha abarundi
rero mugabo siyo kote ndirimbamwo je ndirimba indirimbo zo twovuga izo mu kirundi bita praise canke worship indirimbo mpimbazamana ya nizo nkunda kuririmba kandi mugabo ndakunda kwibanda cyane no mu buzima tubamwo kuko ariko usanga umuririmbyi ko turaririmba turi muri worship gusa cyangwa turi muri praise gusa ariko twibagiye ko tuva muri societe dukeneye no gufasha aba society ingene bakwiye kubahanura nk'impanuro uburirimbyi ni inspiration rero muri make ndirimba gospel ndirimba ubutumwa twavuga yuko umuziki wawe wawutanguye ari uko ushitse mu gihugu ca Kenya canke ukiri mu gihugu cy'u Burundi wari usanzwe uri umuririmbyi duha umuco aho kugira twumve eske Eric Nsabo yatanguye umuziki ryari yawutanguye mu gihugu canke yawutanguye ari uko amaze kuja inyuma y'igihugu murakoze umuziki nawutanguriye mu Burundi hari kera natanguye 2006 mugabo rero murabizi ntitwokwirengagiza ubuzima tubamwo reka nshake ndanabigaruke ko je catumye mba producer sinabaye producer kuko nabikunda catumye mba producteur nabaye mu producteur kuko jewe ndi mu bantu ba mbere novuga ko bandika wanashaka ariko uriyandikira kandi uri umukompositeur en fait ndakubwiye ko ubu producteur nabwigishijwe n'amagorwa niko novuga ushaka ndabisobanure gute jewe nari umuririmbyi kuva kera natangiye kuririmba 204 ndi mu Burundi umusubije mu biharuro byinshi bisaba ko now I'm 40 ugereranije wari mu bana bafite imyaka 10 20 cyangwa munsi ya 10 nibaza ko nari mu 20 na cyangwa 20 urumva naho nyine wari muto cyane rwose kuri 20 nari muto mugabo ikibazo nagira uwo najya kubwira ko mfise impano yo kuririmba yarumviriza indirimbo cyashaka ndamuha indirimbo iririmbire cyangwa undi agacambwira ati none ninagufasha nzovyunguka mwiki nanje ndiko ndarondera uburyo nshobora ingabire yanje canke talent yo duga rero nibuka ko nigeze gukora indirimbo twigeze gukora n'ishyirahamwe ryitwa Umuhuza sinzi ko rikiriho i Burundi ari kera 2006 izo ndirimbo nibuka ko zasohotse none natanguye gukora indirimbo zanje za mbere ndanazibahebera sinasubiye kuzigarukamo ariko ngeze muri Kenya niho nabonye nkomeza gustrugglinga n'abaproducteri ugasanga ibyo ushaka gukora si byo agukorera ibyo ashaka wewe ntakora ibyo ushaka canke igihe nkenereye umuziki wanje si cyo gihe ndawubona bica biba n'ikibazo kuko mu nyuma maze kurongora nce ndongora n'umuririmbyi mbona rero twese dukomeza gustrugglinga muri ubwo buzima bwo kunigana n'abaproducteri bwo kwama mu bibazo ndafata ingingo rero mvuga ati ko nsanzwe nzi production sinzosubira kunigana n'abaproducteri n'umunsi n'umwe reka ndavyikorera tukiraho nyene wize production maze gushika muri Kenya canke wari ukiri mu Burundi production nayitanguriye mu Burundi mugabo sinari ndavyitayeho kuko mu Burundi naririmba cane kandi abajene hari igihe
umujene adashobora kumenya ikizomubeshaho canke ikizoza kumutunga mu minsi ikurikira. Kubona nk'iyo bifate nk'iyo umwana uri mu ishuri ubona ko uzotungwa n'amashuri, ubona ko ikizogutunga uzoja kwicara mu biro gusa, ibisigaye ubikora nka hobby, ubikora uje umuziki. Nabona ko ari ibintu bisanzwe, nabona ko ikizongirira akamaro atari ico. Rero production barananyinginga ngo banyigishe ndi mu Burundi, nkabikora nyene ntabishaka, mfise bona ko ari ibintu vyo guta umwanya nyene. Harya umuntu akuvuga ndakurihiye ikintu wige, mugabo wumva utabikeneye. Sinarinzi ko ari vyo bizoza kungaburira muri ino minsi. Rero production nayitanguriye mu Burundi, ariko sinavyitaho cyane. Niwe watubwiye ko vyabaye ibintu ibitoroshe hariya anye muri Kenya, none ni waciye wiyigisha production? Production sije nayigishije, byasabye ko nja kwishura. Nari nize ubwa mbere mu Burundi, ariko mu rugendo rwo kuva mu Burundi no muri Kenya byansavye igihe. Nibaza ko nkika tuba wumvise ingene vyakurikiranye. Nagiye gukora production kuko ntahuza n'abaproducteur, na cyane cyane kuko kuvuga ko batazi gukora kubera batashaka kunkorera ibintu nshaka kandi ku mwanya nshaka. Aho niho nahisemo umva biri expensive, kandi bagaca bankorera ibyo ntashaka, kandi bagaca bankorera ibintu ku mwanya utari umwanya nkeneye ko ibintu siyo ndabubonera. Mugabo hari abandi bantu baba bakeneye donc ntuzenya ko uproduce umuziki wabo, hari abandi batari wewe bahora baza kukurondera kugira ubakorera umuziki. Yes, nariko ndavuga urugendo mwambajije urugendo rw'ingene ibintu vyanje vyagenze. Yego, ariko naciye nsanga n'interruption n'ivyo uriko uravuga ntuze ko washoboye kwiga production. Umva ndatereka ndaguciremo gatonya, ndakubaze yuko muri production yawe hariyo nk'abandi bakiriya uronka, abandi bantu baba bagukeneye uhora ufasha kiretse umuziki wawe perso, cyangwa ukora ivyi wawe gusa? Maze gutangura gukora, maze gufata iyo decision yo gutangura gukora umuziki, nari nzi ko nzokora ivyo wanje gusa, kuko numva ndushe kurigwa nigana n'abaproducteur canke tudahuza, hari ivyo tudahuriza. Ariko mu nyuma maze kubitangura, nabitanguye nyine uvuga ati reka nkora indirimbo ziwanje n'iz'umugore wanje. Ariko mu nyuma nsanga yabaye business as usual. Rero mu nyuma nagiye kugabira Imana. Mu nyuma ahubwo nagiye gusanga zigiye nitaho iby'abandi, kuko kabaye akazi byo wanje bikaza mu nyuma. Okay, anatenye ni cyiza kumbure ntiwari bwamenye ingabire yawe, ariko uyoriya ntahandi na Imana ikugarura ati wewe uzoririmba mugabo no gukorera umuziki abandi nawe nyene uzobikora. Reka rero tubaze ujya wundi nawe w'umujournaliste nawe duhe témoignage gatonya ukuntu byagenze, yuko yisange mu bamenyesha makuru, yisange mu bantu batanga inkuru. Okay, murakoze. Je kugira rero ngere muri bino bintu byari bigoye, ariko si cyane kuko gusa nakuze nkunda ibintu by'ivyuma cyane. Mbonye ahantu hari televiziyo navuga ati kubera muri nta twari dufise, ariko ndabibonye naregera nkaraba ati ibi bintu hari abantu bariko baravuga amakuru, nkavuga ati bano bantu bene babigenza gute ibintu nk'ivyo. Amaze gukura gatoya nigiye imbere ngeze nko mu mwaka wa 5 muri primaire, ndibuka nibwo bwa mbere natangiye gukora kuri telecommande ya televiziyo canke ya DVD player abantu bakoresha mu mihana. Ndaba uko bikora, bimwe nkasanga ndabizi, nkasoma, nkakoresha nyene kwiyumvira bivanye n'ivyo niga kw'ishure, kubera ko jewe ahantu nakuriye ahantu haba ari community rimwe abantu batandukanye. Ubwa mbere nakuriye mu ikambi y'impunzi muri Nduta muri Tanzania, turavayo turataha.
turashika muhira rero kumboza uko hariho utuntu tumwe n'abandi Icongereza cyangwa Igifaransa byose bivanze ariko bitari ku rugero rwo hejuru ugasanga ari ikintu ngenda soma nkiyumvira nkumva umengo insiguro yatwo ndashobora kuyumva muri context nka tripota nkabona birakunze nkavuga ati kumbe bya bintu nivyo ndabitoye nuko ndakurikirana amashure muri primaire ndaduga ndagera nakora ku nkuru ndayitora ndabandanya na fondamentale maze kugera mu w'icenda rero muri 2016 2015 gutyo niho hantu rero byanjemwo cyane kuko niho hantu nakoresha imbuga cyane ndi umufundi mfasha abantu ibintu byo kugurura amakonte y'ama WhatsApp n'ibindi kuko muri make ibintu vya social media nyine nabifashamwe abantu gutyo kubera ko nari maze kubitahuraho cyane natanga kujya mu bintu vya social media muri 2014 ariko sinari bwabigirike sinari bwabitahure neza muri 2015 2016 rero naho nari maze kubona inzira yabyo ukuntu bikorwa ibintu nk'ivyo nuko tugeze mu 2018 dushira 2019 ntanga ndakora ibintu nkora amapaje ndayahereza abantu nkora paje ndazigabira abantu izindi zimwe ndazigurisha ibintu nk'ivyo mu nyuma rero ndaduga maze gushika muri kaminuza rero ndabona yuko ibintu bitazokoroha nca ntanguza chaîne yanje ya YouTube ndayemeze meeting ndakora inkuru none yitwa gute kakanya yitwa Fulgence Mikanyene ku izina ry'iwanje mu bloga niyo nkoresha ubu tuvuga nigeze ku ba abone barenga 48,000 wow ego Facebook mfise irarenza 60,000 abone TikTok ikiregereza 14,000 Instagram niyo mbona itaraduka kuko iracyari ku bantu 930 n'abandi Twitter yo nta birenze kuko sindayikoresha na cyane naka kanya rero nuko novuga nabitanguye kuva chaîne nayitanguye muri 2022 nge nashirako ama video ibintu vya culture handibuka nagiye ntangura gushirako ibintu vya Miss Burundi ibintu nk'ivyo nge navuga amakuru y'ibintu by'abaririmbyi nshirako ibintu by'ibiteramo ubu rero byarakunze ubu nagiye ndashiramo n'ibintu by'ibiganiro gato naho bitarakura ndacyagerageza na cyane ko ndi mu itangazamakuru urumva shaka yuko biva urugero nabifata ko kera bikagera ku rundi ruri professionnel gusumvya kubera ko nyene ukuntu numva bindimwo afara yo kubikunda mba mbona umengo nyene ni n'ibintu nokora muri make amina urumva rero mu ubu bakakanya ngira meze kaminuza hasigaye iminsi mike ngira rero ncengira iki ncengenda ndabijemo neza nisanzuye amina antuka ni ibintu biryoshe cyane burya nta je kintu bimaze kubona yemwe uri kukorera mu mpano no mu mpemu biraruhura no mu mubiri ego cyane biguhaye n'agafaranga aho biba byoroshe gusumba ego reka tubaze rero miliyardiyeme nawe nyine aducire mu mayange okay murakoze hama jewe numva mfise ibibazo byinshi cyane ariko baragaragaza babinyishure tubaze nanjye mushaka mu mbaze turiko turaganira twakuriye muri groupe WhatsApp ya media birangyohera cyane hanyuma ikibazo kimwe ngome ndacerekeze kuri Eric Nsabo yatubwiye yuko icyatumye neza yinjira muri production yinjira mu guhinyanya umuziki twagerageje kumva iyo byazananye yuko ari uko wasanga nk'akarorero ari nk'indirimbo yanditse batagihuriza ko neza n'umuhinyanyo ugasanga swating yakunda akumva ntayitwaye nk'uko yavyifuza cyangwa ugasanga iyo indirimbo yoba yarihiye ugasanga ntayironkeye ku mwanya bituma yumva yuko ahubwo yovyigirira kugira akore uko aba yifuza ibikorwa vyiwe
Bo izo ngorane ndibaza yuko zishikira buri muririmbyi wese na cyane cyane abakirondera kugira hashitse. Bo baci mugani mu kirundi ngo indawoyibaza ngo wayirayeko. Wayirayeko. Okay, murakoze cyane. Hamwe n'icyo ndifuza kumenya kuko nkuko izo ngorane zishikira abaririmbyi bose bo petetre abimazemwo igihe kitari gito uwo mwuga wiwe aramaze kubona nubwo yikemuriye ico kibazo cyo kumva yuko indirimbo ziwe zikorera. Ndashaka kumenya nk'umuntu arabira umuziki ndundi ari nyuma y'igihugu kubera ko akorera abaririmbyi benshi batandukanye. Mbo novuga ko bari no ku rundi rugero bari ku isoko mpuzamakungu mu muziki wabo. Nimba ageze kuri urwo rugero mbo iterambere ry'umuziki ndundi aribona gute na eske nakahe kantu kagihaze mu muziki ndundi kotuma umuziki ndundi ushika ku rugero rumwe. Ndavuga nk'akarorero n'ayandi ku rugero mpuzamakungu. Ku rugero mpuzamakungu. Yego. Okay, ikintu cya mbere novuga abarundi turafise ukuntu twigize twabaye izore mu muziki wacu kuko tugende bukebuke kugira ngo tuze turatambuka. Uvuze ngo twabaye izore mu muziki wacu twishize mu kirundi cacu gusa bituma kitubohera ahantu kuko ikirundi tudahendanye ubu vyarateye imbere kuko aba diaspora bari mu bindi bihugu bashobora kumva ikirundi. Rero usanga umuziki w'ikirundi wumvirizwa mu kirundi no mu kinyarwanda gusa, ugasanga umuziki wacu ugarukiraho nyene. Kandi bariko mpora numviriza aja mu biganiro bahora baganira cavuga ngo n'abapatriote ngo bakunda ivy'iwabo cane. Sawa ngo bakunda ivy'iwabo cane gose. Mu kirundi wacu umugani umwana adatembera avuga ngo nyina ni wacumba bunini. Rero ntubuzi ko hariho abandi bavyeyi hariya hirya bashobora gucumba bunini kandi buryoshe gusumba ubwo mama wawe acumba kubera uguma muhira gusa. Tugiye kuraba muri kino gihe abarundi bugirana abarundi n'abantu dufise ingabire cane gose. Imiziki yose iriko iravuzwa muri iki gihe East Africa duhere ku banyarwanda Mbonyi abamiziki be bose n'abarundi. Imiziki yose iriko iravuzwa za Tanzania abamiziki n'abarundi. Kubera iki abandi ariko barateza imbere batejeje imbere n'abarundi. Muri Kenya imiziki yose ivuzwa nta projet ikomeye tuzosangamo abarundi. Rero igituma mvuga ko abarundi twabaye isolated ni kirundi cyacu mu kubera ikirundi cyacu. Umuririmbyi ashaka gukora umuziki uri ku rwego rwo hejuru agaspendinga amahera menshi mugabo ibintu yaririmbye ni kirundi gusa kizokumvirizwa n'abarundi n'abanyarwanda gusa. Ni ukuvuga hariho ariko ngaho je no guhaririza gatonya. Urazi igituma ngenda guhaririza. Igituma ndaguhaririza ni ikihe? Nuko twebwe ntaje ndakunda imiziki y'abaratino nta n'ikiratino kimwe numva. Kandi ayumviriza nkaryoherwa. Cyangwa tukiri abana nta cyongereza twari tuzi ariko twarakunda imiziki ya Bob Marley. Ni sawa ego ndagutahura. Yes mugabo ziriya ndirimbo zo muri Tanzania turazishuhira cyangwa rigenda guhe nk'akarorero imiziki y'abanigeria nafite cyongereza cyabo cyonyine kigwaye malaria turagerageza kucumviriza n'abongereza bakibyaye ntacyo bumva mugabo turayikunda
ego rero hariho ego mpinyuza ni sawa sinahaririye hariho urugezo na standard bashikanye k'umuziki wabo none nanje noca ngaruka nkakubaza ikibazo kubera iki mbwira umuririmbyi w'umurundi amaze kuririmba ikirundi indirimbo yiwe tubona ifise imiliyoni 100 ku rubuga ngurukanabumenyi uyu mwaka baragerageje gushikana miliyoni 2 miliyoni 1 rero urazi uvuze gutyo ngo aho wompinyuza aho wawihenze gose kuko sinari bwaheze na point ndiko ndavuga yariyo kuko aho niho cambere ushaka woca ugerageza ku ndabigutahuze gerageza kubigutahuza. South Africa baririmba ikizuruci wabo n'ivyo turanazikunda tunosanga tunigana no kuzimenya n'abanigeria nuko nyene mugabo hariho standard hari ukuntu bakoze kugiye kuraba indirimbo nyinshi zatumye bamenyekana usanga baririmba zifise message ishobora kumvwa n'abantu bose n'ivyo urashobora kubukunda izo Latin uri kuravuga urashobora kubukunda ibindi bintu tumva mugabo nta na rimwe igihe cyose uzoba muri mu kibazo ukeneye ko indirimbo ikuruhura mu mutwe ugenda kumviriza uzosanga uri kurumviriza indirimbo y'ikirundi kubera ari majambo wumva agukora ku mutima. Umuziki ukozwe n'ibintu bibiri, umuziki ukozwe na message kandi urakozwe n'umudiho canke na melody. Hariho melody ushobora kumviriza nubwo utayumva ukumva umutwe uraruhutse mugabo amajambo amaze kuzamwo naho bice ibintu bikomeye. Rero gituma ndiko ndavuga abarundi gituma ndiko ndavuga ko umuziki w'i Burundi hari ahantu keneye gushika tutarashika ahantu nshaka ko muntahura. Sinavuze ko umuziki kuririmba ikirundi ari bibi, aho niho nshaka kubanza kuntahura kwanza. Shaka ndaguhe n'akarorero vuba cyane mbonye ariko araririmba ikirundi imyaka myinshi heze ariko amaze exposure yo yaje ahamaze kuririmba igiswahili. Shatse kuvuga gute? Ndaze kuvuga ko kuririmba ururimi rw'iwacu kavukire gusa biratuma abantu b'iwacu tumenyekana mu b'iwacu mugabo birakenewe ko twisanzura mu bandi hakujya abanigeria uri kuramubwira abanigeria barimba igiswahili kicongereza kitumvikana mugabo kenshi usanga indirimbo zabo nubwo uririmba amajambo 10 y'ikiyoruba canke y'iki wabo aba yashizemo akongereza gatuma abantu bamu nico gituma n'iyi message igende gashikana. Kandi hari ikindi kintu naco standard y'umuziki uburiko nk'ubu twovuga ko standard y'umuziki wa Nigeria hari ukuntu bakoze bafatanije kwanza umuziki wabo kaduga ku buryo uza gusanga uyu munsi Nigeria arashobora gukora no guha akarorero sinzi ari umuririmbyi yaririmbye akarimbo gasanzwe kamasengesho yibereye sitting room akarimbo kitwa I pray ako karimbo gusa kageze ku miliyoni 100 yari just nkuko wowe ngaho nyene wicaye acagashira YouTube. Nukuvuga nukwera hari urugero bakoze bashikako. Rero natwe nshatse kuvuga ko twishize ahantu ibintu by'iwacu ntitwabiha agaciro ko tumaze kubiha agaciro nk'abaririmbyi b'abarundi mwambajije umuziki ndundi nukuri abarundi barandika kandi abarundi barakora cyane kandi abarundi bari gifted muzo baze n'abandi bantu bakoranye n'abandi mu Burundi honyine niho hantu utazobona struggling y'umuziki struggling y'amajwi meme no mu turiya dushengero duto dusanga abana barashobora kuririmba ibintu udashobora kwibaza
rero mugabo nibaza ko igituma tutaramenyekana nuko twagumye ahantu h'iwacu ho mu Kirundi gusa. Novuga nk'impanuro notanga, ntimwumve ko nagaye umuziki w'iwacu. Impanuro notanga nibaza ko icambere twosaba Imana kugira ngo maybe n'igihugu cacu kwanza tugire ntuzeye, tugire droit d'auteur, ico naco kiradufasha. Ukore n'igihe ushobora gusharinga akaririmbo akakubwira ati aka karimbo ntikazorabwa mu gihugu. Ivyo navyo ntitwogira, Imana nibishikana ku bantu kandi ibintu vyose bizirigi. Mugabo ikintu ca mbere novuga, twokunda kwanza ivy'iwacu, tugashaka ko bimenywa n'abandi atari twebwe gusa, kuko burya abo serving abo uriko urakorera, burya ndiko ndaririmba nk'ubu nka Joseline uri umuririmbyi, umuziki wanje ntuzowitaho cyane nka nk'ubwiye umuntu atazi umuziki, uri umumizisi. Rero umuziki wacu turiko turakora dufise abantu tutumberezako, tuvuge umuziki wacu ndundi tukeneye ko uba ku rwego rwa East Africa. Uba ku rwego rwa East Africa, kesho ejo tusange wakwiragiye no ku isi. Mugo tukiri ngaha gusa, tukinezerewe gusa ko tuwumvwa n'abarundi gusa, canke ngo abantu bazopfa kuvyumva Ikirundi nubwo atazi ico bisobanura, ntibizogira impact nk'uko bazoba ariko barumva ico bisobanura. Nico nshatse kuvuga, ukora nk'uko tuwukora tukawukora neza kuko turi gifted abarundi, hama tukiyumvira no ku bandi bantu atari abarundi, zosanga biduteje imbere cyane. Ako niko gahaze cyane ka mbere mbona mu muziki wacu w'u Burundi. Ego, sinzi ko hambavu yaho amakuru nabo nyene yogira ico bitubwiye ko uko yabisiguye, kuko je ikintu kimwe gusa novuga nko buryari ntuzenya Harmonize yaraje kugira ntuzenya concert anye nararonse okaziyo kugenda gukurikirana concert yiwe. Ico nakumenyesha co imbere haje bamurindiriye, babanje kuba baravuza imiziki, abafana bariko bariryohera, kandi byari byateguwe abatanzania, aba East Africa batanzania. Mugabo icyantangaje nuko hari imiziki myinshi ya M Data bagumye bavuza kandi iryoshe, kandi nabo batumva Ikirundi. Yego, ikindi naco kigeze kuntangaza, hari DJ mwegeze kuvuza indirimbo akubitiye B-Face, hari ahantu mu bazungu. Urabona indirimbo yaririmba ngo kanyoni kanje sinzi ibintu yashizemo utuntu nk'utwo, ayivuza ahantu n'umuzungu yari yicaye yarahagurutse, yacimvura umuziki umengo uraryoshe cyane, bose baca bahagurukira rimwe baratamba, abazungu ndavuga ati bwa bundi ibintu vyacu natwe bimeze uko gusa. Ikintu naciye ntahura harimo ikintu kote marketing, abarundi bazi kwidandaza, kuko umuntu yagiye gukubita muri ya B-Face, nzabona abazungu bose barasaze barahagurutse, none nk'abo bantu bariko barasara gutya, izi ndirimbo barayumva nta na kimwe bumva, kubera iki yari ikoze ukuntu itagurutse imitima y'abantu. Hariho kimwe gusa nomvuga, yego, kimwe gusa nomvuga nuko mu Burundi impano ingabire zirahari, abaririmbyi barazi kwandika, abaririmbyi barazi no kuririmba, wanashaka aba directors dufise ngaha bakora n'amasanamu, bakora amasanamu meza kandi mu yandi makuru no mu bindi bihugu ngaha muri East Africa barabikora, kugasanga nibo bagiye kubafasha gukora indirimbo zabo naho tutababona babahaye credits zabo. Ikintu rero kimwe novuga ku bijyanye na promotion ari cyo cya marketing mu Burundi, nico kintu mbona kigoye cyane, kumva zuko abaririmbyi bamwe usanga badafise uburyo bw'uko bashobora kwirihira promotion canke ngo n'amarebo bafise shobore kuba badashobora kwafodinga kuriha izo promotion kugira ngo indirimbo zabo baririmbyi zishobore gushika mu bindi bihugu. Ikindi kintu gice kigaruka kandi abaririmbyi bo ngaha barakora, ariko hariho abakora umengo bashaka gukora biryohere, benshi hariho batabifata nk'akazi. Ariko hari ikibazo nashaka kubaza Eric, ku ruhande rw'abaririmbyi baririmba gospel bo ngaha mu Burundi, hariho n'abandi akorana nabo ngaho muri Kenya, iyo aravye isoko abaririmbyi ba gospel mu Burundi
uko bariko barakora n'abandi bakunda guhura nabo ngaho hanze. Umuziki wo mu Burundi mbega cyambere uracika ngaho, hanyuma abaririmbyi ngaho mu Burundi koko apa yuko bogira promotion, ni kihe kindi kintu bokora kugira ngo imiziki yabo ndaza guhagarara muri gospel cyane ko ariho irikari nabo ishobore kuvuzwa muri Kenya, Tanzania n'ahandi no mu bindi bihugu? Reka ngaruke kuri ico. Umuziki burya gospel na secular ni novuga ko ari cyo kimwe. Ingorane zizofata umuririmbyi wa gospel n'ibibazo bizofata umuririmbyi wa secular zose nico kimwe, kuko en general n'umuziki kuko zose harayo abavyita ngo n'ubutumwa bwiza, mugabo zimaze kugera kuri ntuze marketplace zizoba abantu bazifata nka entertainment, zose ziri muri category ya entertainment. Rero ico novuga icambere, hari ibintu twebwe nk'abarundi tudashobora anovuga ko tutokwita ku mwikomo, uko icambere hari nico gituma navuze ko hariho bimwe Imana ari izobidushoboza, kuko nk'icambere mu Burundi nta droit d'auteur y'umuziki dufise. Ico ni icambere. Ikindi umuhisi ngo yari yarayitanze ariko nta ihari. Gendo no musi fata indirimbo, ufata indirimbo iri kuri ntuze, dufata nk'indirimbo yawe nyambura umuririmbyi, indirimbo yawe wayishize kuri DistroKid canke kuri izi zindi online distribution, hama ugenda ukate nk'aka video gatoya ugasharinge kuri Facebook canke kuri Instagram, uzoshobora kubwira ati iyi video ukase hariho ibihugu bitemerewe kuyiraba. Ibihugu vya mbere bakuzanira ni bijya bihugu vy'Abarabu batari interested n'umuziki. Ibindi bihugu hari ibihugu kw'isi bidakeneye umuziki, dufate ivya mbere n'ibihugu vy'Abarabu. Cyakubwira ati rero natangaye nsanze n'u Burundi nabwo burimwo. Hari ibihugu bitemerewe indirimbo itazokwemererwa kuko batariko barayidandazaho, nubwo bagira ataco igira. Rero ico ni ikintu ca mbere burya kidutuma tuba crippled, tuvuga tuma umuziki wacu umera nk'umugaye, kuko umuziki ubundi utezwa imbere n'abagwizatunga. Uyu munsi nta muntu yofata igituma umuziki w'i Burundi unyuranye n'uwo mu bindi bihugu vya East Africa. Naza ba Diamond, sukuvuga ko ba Diamond n'abandi bazi kuririmba cyane kudusumvya, gusa nuko uno munsi nabahaye akarero kiwanje ngene na strugglinze guhera 204 kuduga nandika indirimbo nyinshi ntadushobora kuronka n'uwo njana muri studio ntashobora. Urazi mbwira umunyeshuri arigiye no gufungura urinda kurondera ku bavyeyi cyangwa ukiri gutanariyo, urabizi umunyeshuri wewe uracabirimo. Rero mu gihe umugwizatunga bo mu gihugu c'u Burundi bazi ko uyu muziki naho yowushiramwo amahera atazogurisha, bituma mu bisanzwe hariho imyaka abantu barashobora gukora umuziki baba bararonse amafaranga. Rero nk'ikeshe abantu bakora umuziki kugira ngo umuziki kenshi niwo abakiri bato, kandi n'abakiri bato nta mahera bafise ko ntibaba barayakorera. Rero mu gihe mu gihugu ata droit d'auteur hari vuga ati mugwizatunga avuga ati nzoshiramwo miliyoni 100 canke nzoshiramwo miliyaridi w'amarundi muri iyi projet kugira ngo umuziki ninatora agahungu gatoya nka Eric ndakadandaze ivyo karirimye cyo vyamamaza. Urumva dufate nk'uno munsi ntanze miliyoni 10 zo gushira umuziki wanje ahantu hose ku ma platform yose yo kwisi, baniteze ko uwo muziki ugaruka. Mugabo kenshi abategereza kuraba cyane consumer bategereza kwanza kuba Barundi. Cyo ni ikintu ca mbere. Burya nubwo ugira gute
uteye imbere abantu ba mbere bazogukunda bazokonsuming ibintu byawe n'abiwanyu. Rero mu gihe consumer bacu ari abarundi, kuko umunsi noririmba akaririmbo kakaryoha, abarundi nibo bazoba proud avuga ati uyu ni umurundi w'iwacu, uyu ni umurundi w'iwacu. Niyo ba mbere bazokonsuminga ibintu ivyo nakoze, ivyo na produce. Rero ico ni ikintu ca mbere kikitugoye, uburyo bituma nk'ubu nk'akarorero muri Kenya company za nk'uko twovuga Leo, sinzi ko Leo ikibaho za Econet na Bunindi, Econet za Metel, izo nizo za mbere. Izo nizo company za mbere muri Kenya zishira amahera mu muziki. Tuvuge bakaba bagufashe nk'umuririmbyi bakakubwira ati wewe turasinye kontra y'imiliyoni 500 z'amarundi, uzohora ukora ibi, umuziki wawe ntuzokwigera uja hasi, kuko nabo bazi ko ariko barakuramo. Ubwo mu gihe abantu bageza gukonsuminga umuziki wacu nabo batabizi, hariho nibaza ko aho no ku cha marketing nk'uko wabivuze freelance naho nyine biragize. Mugabo byose nibaza ko ipfundo rya mbere rifunditse rikeneye gufundurwa iry'uburenganzira bwa droit d'auteur, YouTube tukagiranira amasezerano. Ivyo rero ababijejwe nibo bo bidufasha, kuko nico gituma keshi usanga rero n'umuziki wacu atahuja. Rero bimaze gukunda biradufasha, kuko abagwiza tunga bazoshiramo umuziki. Ubu munsi kuri ino si tufate nka Nigeria, Tanzania, Kenya, canke no mu Rwanda aho hafi mu Rwanda ari umuntu yirirwa yicaye yicaye sitting room, icafise ari iPad ariko arakontrola umuziki w'umuririmbyi yahaye amanaging ingene uri kuragenda, atakindi kinakora, kandi ariko arinjiza amamiliyoni menshi kubera umuziki gusa. Mugabo rero kugira ngo yemere kurekura amafaranga yashire mu muziki azi ko ataca azokuramo ari kuyaturira ntazovyemera. Rero aho mbega hagati aho tuvuge yuko mu Burundi uburyo bw'umuziki ari bukateze ko ariyo mpamvu Eric yahisemo kuba aririmba indirimbo z'ururimi rw'Igiswahili cyane gutumva rw'ikirundi. Eric uririmba Igiswahili East Africa, ndenda gutahura kabisa. Ahurambeshe muri kw'Imana Fijas urambeshe ni Igiswahili mugabo ndaririmba ikirundi. Ndabona Igiswahili arico kiri hejuru cyane. Igiswahili nico kiri hejuru cyane, ariko ikirundi naco ndakiririmba. Rega sinavuze ko utakiririmba, navuze ati iyo bariyo mpamvu yatumye ufata Igiswahili akaba uririmba cyane kurusha Ikirundi. Oya, impamvu yatumye ndirimba Igiswahili cyane, aho ndi uno munsi abantu bumviriza nka kurya navuze consumer, abantu bakonsuminga umuziki wanje muri kino gihe nasanze ari abantu ari abaswahili, reka mvuga uko ari Igiswahili, kuko kandi wibuke ko no mu Burundi Igiswahili tucumva. Turacumva gose. Ndaza guca ngaruka ku kantu gasa naho mengo twagasimbye gato. Kubera iki rero Eric yahisemo gukora indirimbo mpimbazamana? Gukora burya ikintu cyose ukora ikintu ushoboye. Jewe igituma nkora indirimbo mpimbazamana, je nakuriye navukiye mu muryango w'idini ry'abakizwa. Navukiye mu muryango w'idini ry'abakizwa. Hariho ubuzima ntazi, hari ibindi urumva inspiration yanje iyo iva mu ijambo ry'Imana, iva mu buzima ncamwo, iva mu byo mbona. Rero
mvuze ngo ngiye kuririmba iby'inkundo nivyo narakundanye kuko nararongoye mugabo urumva hariho ibintu ntazi hariho ibintu ntitayeho kumenya mvuze ngo ngiye kuririmba ibindi ntazi nka wewe urumva ni nka kurya wewe wigisha uzokwigisha ibyo wize ibyo wize bagiye huriramo na experience rero nanje ndirimba gospel kuko nibwo buzima nabayemo nta bindi bintu nzi birumvikana hambavu yaho Eric Nsabu rero yisunga iki cyane iyo agira yandika ururirimbo rukanaka je sinigera nandika indirimbo n'ubuzima mbamwe ziriza nazo nyine yego indirimbo ndirimba ni cyane ziba inspired ni maybe n'ubuzima ndiko ndacamwo n'ibibazo mpuye navyo canke nibinejereje nkumva noshima Imana ubwo nyine indirimbo igakiza jewe na ikintu ca mbere novuga ndafise ingabirano yo kwandika gusumba n'ibindi vyose gusa nuko kenshi mu Kirundi bavuga ko igisuma ari gifashwe harya no mu bakubita ibisuma haba harimo n'ibindi vyinshi vyivye mugo bitafashwe cyase kuvuga iki umuririmbyi yamenyekanye n'ubwe yasohoye n'ubwe yabikoze mugabo burya no mu Burundi hari abandi benshi bandika gusumba bajya abandi bose mwamenye rero ikibazo nagize nuko ntigeze ndonka uburyo bwo kuzisohora ivyo nandika byose ngo bisohoke hariyo n'izindi nibagiye kuko ubuzima mbayemo byo turashobora no kuhuruka mbwira nabi nkaca ndabikuramwo n'indirimbo birabonetse bitorera ingabire cyangwa ukantuka ubwo bigaca ndabikuramwo nk'ubu for example hari indirimbo nzosohora hirya y'ejo yitwa nibaza ko nzosohora mu kwa mbere ko muri uyu mwaka nta December yinjiye nta abantu ntibashobora kwitaho indirimbo yitwa Sina Mashaka indirimbo nayisohoye nayanditse hari umuntu yaranyakiriye muri Kenya aramfasha kurya amahera yanje aheze acambwira ati wowe ni wipange rero urabiyuja yanyakiriye hari kera nkiri umusore mugabo ikintu cyabaye ico kibazo kitarashika muri haza ikintu numva nkwiye kuja kurondera nanje iyo iwanje mba ndondera inzu yiwanje ndeke kuba ku wundi muntu ahantu usabye indaro apana gupanga gusaba indaro numva ko ko atari ivyo wanje gusaba indaro ahantu ni nakoze akazi baca bampa amahera kumva amahera ahwanye no kugura ivyo mu nzu ahwanye no kuriha inzu amahera yinjiye telefone yanje kirazima amahera yinjiye ayo mahera mpejeje kuyaronka cange ndasharija telefone yatse ikintu ca mbere popinze muri telefone yanje yari message y'umugenzi yavuga ati rero numva narushe kuza urabi wanje genda ubi wawe urumva ikibazo kiyije inyishu yamaze kuboneka sinzi ko muriko muratahura ikibazo kije mugabo cacerewe kuko inyishu yamaze kuboneka namaze kuronka amahera yo kujya iwanje kandi umugenzi yarazi ko ata mahera mfise kuko yarazi ko ngiye kuba frustrated ante mwibarabara rero umva telefone irazima amafaranga ndayaronka kwanza nakiriye amafaranga cange ndasheja telefone message mbi ikirindi rero camvuga ati nandika indirimbo mvuga ati Sina Mashaka nta makenga ngifise mana ndazi ko ndavyemeye ko nkunda niho iyo ndirimbo yavuga urumva niyo yavyaye n'ikibazo ko niko je nandika indirimbo rero mu ndirimbo ufise za hafi ya vuba ni yitwa Nitaingia Lango Lake
iyo ni kantike iyo ni kantike kuko ndakunda kantike iyo kantike si indirimbo yacu kandi muri kantike mu ndirimbo zanje kantike izo kantike sindaziharura ku ndirimbo zanje niyo aba kuri platform yanje ya online distribution nta kantike uzosangayo kuko kantike ayiririmba gusa bisanzwe ndirimba byumvikana nko kwinezereza nawe dushimire kabisa hama tugire n'umwanya wo kubwira abari baradukurikirana muri kino kiganiro je nanje reka ndabashimire nshimire umutumire twabanye Eric namwe ndabashimire nshimire na Pascal kuba yanyumviriyeko nsaba rero bariko baradukurikirana yuko bogira gutya bakakanda subscribe kuri Imuhira Media hanyuma bakanasangiza ikiganiro canke ibindi biganiro biriko kuko hari ibintu byinshi bicako maze bagakomeza no gushikira ingabire z'abana b'igihugu kuko aho bari hose n'abana b'u Burundi kandi ibyo bakora ntugira ko igihugu cy'u Burundi gishobore kumenyekana nubwo nivyo novuga murakoze